Tukisoma kitabu cha Kutoka 12 kumurongo wa 38 mstari wa 38 haravuga ngo panasema, kandi n'igugu ikivange cy'abanyamahanga bijana nabo. Kandi n'igugu ikivange cy'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho by'ibitayega. So Kish 12 kumurongo wa 38 12:38 panasema, na kundi kubwa la watu waliochangamana mno wakawekewa pamoja nao, na kondoo na ng'ombe, wanyama wengi sana. kandi n'igugu ikivange cy'abanyamahanga rijana nabo n'imikuku n'amasho n'ibitayega. Ngo bajana n'ikivange, eti walienda pamoja na kundi kubwa la watu waliochangamana. Wajumvise ikivange cyane. Bajana n'ico kiva, Wakaenda pamoja na hao waliochangamana. Haleluya. Amen. Tuko turaja mwisho, Tuko tunaenda mbinguni, arikisi lakini dunia yarinjiye mwishenge. iliingia ndani ya kanisa. Bisike bigoye gutandukanya umugororotsi n'umupagani. Ni vizito kutofautisha mwenye aliyeokoka na yule ambaye hajaokoka. Biragoye kubitandukanya. Ni vizito sana kuvichagua. Isi yarinjiye, Dunia imeingia, ariko igihe tugezemo lakini nyakati tunafika hemo nico gukiranukira Imana, ni wakati wa kumtii Mungu, kugororokera Imana, kutii Mungu, kugororoka, kupana kumvira, kugororoka, kuokoka vizuri. kuokoka vizuri. Haleluya. Amen. Kuno kugororoka, Kuokoka, ibindi byose nibihenda baca, vingine zote ni bure, ibindi byose nibihenda maso. vingine zote ni zenye vinadanganya macho yetu. Dukizwe, Tuokoke, tuje mwisho, twende mbinguni. haleluya. Amen. Siyavuze ngo mwitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka. Yesu alisema eti muwe mnajitahidi kutafuta za mbingu, Ubwami bw'Imana no kugororoka, ukuu wa Mungu na kutii Mungu na kuokoka. ibisigaye ni inyungu, Vingine ni zenye vinakuja baadaye, inyongezo. nyongezo. Yenda kwicara mwanya na mwanya bizaganya gatowe. Haleluya. Twitware ku bwami bw'Imana, tugororokera Imana, ibindi byose bireke kutubesha. Akubona uri kurahendwa n'iki bituma udakizwa, ukizwe. Kizwa nyagukizwa cyangwa ugenda ukorera isi. Niba wahisemo kuba umwana w'Imana, umwana w'Imana, point. Ntabindi. Agakiza nagakiza, nta zindi nsobanuro. Urumva urakijijwe cyangwa ntukijijwe. Nuko muravyumva. Urakijijwe uri kuraja mu ijuru cyangwa ntukijijwe. Ibindi uri kuribesha. Kandi ushobora kubesha abantu, ariko ni wobesha Imana. Nawe ubwawe ni wo kwibesha uriyizi. Kuri kuraja mu ijuru cyangwa utari kuraja mu ijuru. Bintu byo kugira agakiza ko mu gitondo ku mugoroba wa gataye ntacyo bimaze. Bivuga ngo uwezwa ni yezwe, wandura nawe yandure. Nababwiye ejo ibintu byo kuguma tubembereza abantu bari mu ngeso mbi, bari mu byaha, ngo nta kundi, ngo mureke kugwa mfuna uburo bikurane. Hageze ko tugenya, hageze ko tugosora. Amen. Bakozi b'Imana, ibi bintu, iri shengero, aya mashengero tuyoboye, Imana izo yatubaza. Nitugera imbere y'Imana, wewe Imana izokubaza ko wumvise, nanjye Imana izombaza yuko nakubwiye.
nziza hanze. Haleluya. Nigeze kubabwira hano agakuru kamwe, umunyabwenge umwe ngo yari umunyabwenge akomeye umuhanga, ngo araza aje mu rushengero. Ageze mu rushengero ngo bamuha intebe yicare, sa nkuko aricara akanya gatarareba, wazabona intebe arayiteruye, yicaye mu muryango arabahanze, yicaye arabahanze. Baramubaza ati ibyo koze nibiki munyabwenge? Ati nigitangaza, nari impunzi isi nende yisanzeyo, iyo nari ndoye sanze aramama bimasa. Haleluya. Hanze bambara nabi, hanze bambara ubusa, no mu rushengero n'abantu bambara ubusa. Hanze hari insaku, no mu rushengero naho aba insaku. Hanze hari ugwanko, no mu rushengero naho aba ugwanko. Haleluya. Abantu bageze ku rugezo rwo kugwanira mu mashengero, abantu bakagwanira ku bicaniro, abantu bakagwanira ku mapodium, ingumu pa umugere kibaza turiko turajaye. Haleluya. Abantu bavuye mu isi batayivuye, babaye nka mukaroti. Mukaroti yavuye i Sodomu, mugabe Sodomu akihakunda. Nimba ugikunze iby'isi, ugenda ugakora iby'isi ukabibamo, niba bihaga uzoze. Ariko nimba wumva wabihaze, ngwino mu nzu y'Imana ukurikira Imana nyabyo. Amen. Kini gihe cyoko dukurikira Imana, ubwami bw'Imana buregereje. Reka nabwize ukuri, abantu bo bikubwira batobikubwira, pastor we bivuga batobivuga, nikizobuza Yesu kuza. Erega Yesu ari munsi, ariko araza. Amageze kwirembo yaba yaje gukora nabera aje gukora iki? Abera s'abantu bose, erega s'abaye mu rushengero bose, nabera abecejwe. Tumva muri no misi ngomba kubabwira ukwera kw'Imana. Imana irera, Imana irakiranutse, Imana iratunganye. Umva ukeneye kuyegera nawe uwera. Ikindi byo woma, ibyo wonzanira ubinzanira umugabo wejejwe. Haleluya. Mwabakobwa mwe, mwabadamu mwe, mwabasore mwe, mwabapapa mwe, umva mwere twezwe. Bibiliya avuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko utegejwe atazoraba umwana. Sinukuja mu ijuru kumuraba gusa gutya, ntabwo uzofise uburenganzira bwo kumuraba, kuko utegejwe atazoraba umwana. Mwere mwezwe mugororoke. Shaka kugira agakiza kagezweho, agakiza kajanye n'igihe. Ndababwiza ukuri, umunyabyaha ni umunyabyaha, umugororotsi ni umugororotsi, nta bindi. Uri umunyabyaha. Bibiliya iravuga ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa, mubwire umunyabyaha nawe azomererwa. Uri umunyabyaha uzosha. Nari nicaye ahantu hari hajya mu Bwiza, twari tukiba mu Bwiza kera muri za 2012. Nicaye ahantu kwibarabara, mbona haje umuyehova, umutemwe do Jehova. Yari afise agatabo kanditse ko ngo Gehinomu iriho. Agatabo bajya afise ukwizera ko dutabo, ukwizera kwabo n'utwo dutabo, ariko baje kwizera kuratandukanye. Ndamubaza ati yego Gehinomu iriho gute? None ngo Imana ngo yaremye abantu ngo baturire, kandi Imana ari urukundo. Ashambira ngo shiri basa ko atari byo. Imana ngo yoba yaremye abantu, hanyuma kandi ngo ari umuvyeyi urukundo bikibica. Ndamubwira ati none abo kuri Nowa siyo yari yabaremye, abo muri Sodomu na Gomora siyo yari yabaremye, ko yabaturiye ngo hakorotse umuriro vanze n'amazuba
dufise nubwo kuza wacumuye ikakubabarira, si ubwo kujya gukora ibyaha. Iyo wemeye ko wacumuye ujye ukaza imbere yawe ukabwira Imana mbabarira ndabyemeye, irakubabarira. Ariko si ubwo kujya gukora ibyaha, si ubwo Bibiliya iravuga mu gitabo, nababwira ijambo rigoye, ijambo ryanteye ubwoba n'ubu iyo ndaryibutse njugumira, iyo ndarisomye njugumira. Bibiliya reka ndabasomere uwo murongo, ijambo riri mu gitabo cy'Abaheburayo, ndabe ko ndaribona, rivuga ngo nimba dukora ibyaha tumaze kumenya, urabyumva, niba dukora ibyaha tumaze kumenya ukuri, ngo nta kindi kimazi cy'ibyaha kiba kigisigaye kiretse kwitegana umuriro w'inkazi uzorigata abansi b'Imana. Nimba ugenda ugakora ibyaha ibigirankana, urabizi, urazi ukuri, mwemu yari arakubwira buri gitondo buri mugoroba, ukagenda ugakora ibyaha, hari abantu bagenda Imana yarabahebye. Iryo ni mworyumva, riraremeye. Imana si muyomba wawe, iradukunda ariko kandi irafuha. Nimba warakijijwe ubwirizwa gukizwa, ukabigumamo ukabibamo, ibindi byose uribesha mu ijuru nta giturire uzotanga. Abaheburayo 10:26, hagira umuntu ahansomera, mutababona je nahasomye ngo nijewe ngo ayo n'amajambo niyandiki, hagira umuntu asomera aha, somera bera cyangwa ubundi muntu afise Bibiliya y'ikirundi ngaho, somera mukobwa wa Yesu, somera, uzi gusoma kirundi wewe n'amashuri ufise, somera. Oya muhujya nyina soma, muhuyo nyina soma, soma wewe nyina, muhe mikrofoni, nuzi gusoma kirundi, muhe ningoga mikrofoni, nubona mbere wowe undi mugenzi we, soma nyarutse tuyihute turacerewe. Abaheburayo mbega nimuzi biriyiri, nimuzi bitabe bitumbe, ibara riraguye nyamutembe. Paje ni 255 ba paje Abaheburayo, soma, haguruka usome ngo kuri 26 10:26. Asoma mu izina rya Yesu. Amen. Imburi. Niwumvise titre vuga gute? Imburi. Kuko namba dukora ibyaha ibigirankana kandi tumeze Soma neza. kuko namba dukora ibyaha ibigirankana kandi tumeze, soma neza, soma ibyo ubona, kandi tumaze guhabwa kumenya ibyo ukuri, ntihaba hagisigaye ikimazi cy'ibyaha. Soma binini. Ariko haba hasigaye kwitegekana. No, soma ibyo urasubona, soma neza. Nzobigisha gusoma. Soma neza. Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucigwa iteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abasi b'Imana. Amen. Bibiliya ni iwawe, urayisoma, genda uyisome, musome Bibiliya, muze murasoma Bibiliya, uzoza ndabavundura musome, mu mashuri mwayigiye gusa. Urumva, munamba dukora ibyaha
c'ibyaha kiba gisigaye kiretse kwitegana umuriro w'inkazi uzorigata abansi uragenda ugakora ibintu yari ibyo wishakiye mukaza ngo Imana ngiraza kumbabarira. Turi mu gihe c'imbabazi ariko reka ndababaza Ananiya na Safira Imana yarababariye kandi twari mu gihe c'imbabazi, twari mu gihe c'ubuntu, igihe ca Yesu, ariko ntabwo yababariye. Bari bazi ukuri, Imana yarabishe. Siko ari abantu bagenda barapfuye. Haleluya. Muze dukizwe basha, muze twegera Imana. Kera mu myaka ya kera abakijijwe imbere, natwe tubimazemo igihe gito, hari ababimazemo igihe kirekire. Kera bimaze imyaka 22 n'itatu gusa, hari abamaze 50, hari umuntu nabonye karagira umunsi mukuru ngo gushima Imana ko amaze imyaka 50 akijijwe. Abantu baratinya Imana, abantu baratinya ibyaha. Umuntu akoze icyaha yajya kurondera abakozi b'Imana mu ijoro, abantu bakiruka bagiye kurondera abakozi b'Imana. Ubu muracyabibona abakristo aza kukudodorera ko mu ijoro atakuzaniye umutwaro, aje kukubwira ngo sabira imbabazi ntacumuye. Ntabwo bikibaho. Urondera ugutelefona akubwira ngo karabaye umusonga ndapfuye. Ni abantu bakirondera abakozi b'Imana kugira ngo bihane ibyaha. N'abantu mwe mwihanira hehe? Mwaturira ibyaha hehe? Mwihanira he? Abantu ntibagikizwa, abantu ntibagitinya ibyaha, abantu barakora ibyaha bakaguma babigenderamo na ntacyo. Ngo turi mu gihe Imana itagirira ikigongo isi ya kera, nizogirira ikigongo isi y'uyu munsi. Izoyirimbura, kandi ntabwo izoyirimbuza amazi, izoyirimbuza umuriro. Mwana wanje yigeze gukora kuri buji, umunsi umwe gujya ndamureka, umva yagumagira guca ku ibuji, ndamuvuga ati ureka ndamureki yumvirize naza gusubira. Carasha urutoki, n'uyu munsi naronge. Umuriro urababaza cyane, umuriro urababaza, uramaze guturigwa n'umuhisha wonyene. Umuhisha ujya ufunduruye isafuriya, kuno umuhisha ubabaza, ujya muhisha nana gace na gatoya k'umuriro uzoturira abanyabyaha. Umuriro ntukivugwa. Nigeze kuba ariko ndasengera ahantu umupasiteri avuze izo nyigisho ngo z'ubwoba, ngo ziterabwoba, ngo zari zakera, ngo izo nizo kubatera ubwoba, ngo geheno, ngo nare geheno ntimwayumvise. Utosora imfuku aho zamwe kubera iba mu ipfu, gutosorwa kukiri hafi y'ipfu, iba mu ipfu. Rero kubera ko natwe turi hagati y'ababi, turi hagati y'abanyabyaha, bisaba ko amatwi turaca mu idusha y'amaraso ya Yesu buri gitondo, buri mugoroba, buri gitondo. Wowe ugira amahirwe yo kuzinduka hano buri munsi, buri gitondo. Uko uvuye hano usaba Imana imbabazi, Imana ibyangoye ubimbabarire ko sinzi umunsi weje ukurikira ingene uzogenda. Ntugafate iminsi ngo ifate minene. Abisirayeli ngo ikivange cy'abanyamahanga kijana nabo, ngo baragenda, reka babwire ikintu cabakozeko. Baragenda bageze mu bugaragwa, bageze i Mowabu. Bahagiriye ibibazo bikomeye. Haleluya. Muribuka ngo Baramu agenda kuvuma Abisirayeli atumwe na Baraki, ngo baragenda agiye kubavuma, biramunanira ingene yobavuma, bibaza ingene baza kubigenza. Baravuga ngo ko binaniranye ko tubavuma, icyo tuma bananirwa bakagwa mu nzira, reka tubatege
ibyaha ku mugaragaro izuba ripfa. Abantu ntibagitinya gusambana, yasambana akaza muri korale yasambanye, akaza yakoze icyaha azi ko yagikoze ariko ata muntu yambonye ntangora. Ariko icyo gihe cyo abisirayeli hari yageze ku rugezo bakora ibyaha ku mugaragaro izuba ripfa. Nigeze kubabwira uyu munsi ibyaha biriko birahabwa yandi mazina. Mu minsi yeze menga ni muri Norvège mu gihugu ngenda birabye nkabikurikirana no bibona, hateguwe amahiganwa y'ubusambanyi muri Suisse, amahiganwa yo gukora ubusambanyi kuri stade. Umukobwa menga yabaye wa mbere, menga n'umutaliyano kazi yasambanye n'abadusure barenga 100 muri stade. Izuba ryose abantu barisha amafaranga bariko bararerera umukino. Ariko murabona Imana itihangana ibintu, ariko birerekana ko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Birababaje biteye ubwoba ibyaha biko birakorwa uyu munsi aho hanze. Haleluya. Yewe iyo ngiye ku radio mu gitondo 11 imvyumva twutangura saa 11 hajya dimanche, mora numigwa hajya mwibarabara ora hajya kuri Ecobank, hajya kuri Equetage no iradiye, hajya rero hajya kuri station iri hajya imbere yayo guke mwakajya tujya turompwe, habara abakobwa baje gutega abagabo, wihenze ukahagarara utablotse imodoka nko mu masaha 10 batera binjira mu modoka. Iyi modoka ije ubona baje nk'ibyatsi ngo sheri toka shetani, ngo sheri wawe kwe ubona baje ukibaza mana ya ngo sheri wawe. Muravyumva ibyaha biriko birakogwa aho hanze, none aho hanze ho birumvikana, ariko abantu bararenze hanze baza gukora ibyaha mu rushinge. Haleluya. Murakeneye kuzoja mu ijuru? Murakeneye kuzoja mu ijuru cyangwa mukeneye iby'isi gusa bifatika? Ukaba ukeneye kuzoja mu ijuru, ujitenge na zambi, witandukanye n'icyaha. Haleluya. Ngo abanyamowabu basambana n'Abisirayeli, nimba hari icyaha Imana yankurunuka icyaha cy'ubusambanyi. Haleluya. Imana yankurunuka iyo ugikoze Imana yankurunuka. Ariko si mwebwe ndiko ndabwira abantu bari hariya kuri YouTube nabo kuri Facebook, nibyo musambana muza muri repentance subiramo nka kabiri, shengero ryo kwihana. Shengero ryo kwihana. Ariko abarundi baciye umugani ngo nta mwungu buri sato. Icyatumye Imana izana aya majambo nuko harimo ibintu bitameze neza muri twebwe. Ariko Imana yarambiwe no kubona abantu bayibesha ngo barakijijwe kandi batakijijwe, barejejwe kandi batejejwe. Narababwiye ejo narababwiye ijambo kandi n'ubu ndarisubiyemo. Abantu bitwa ko bari mu bikorwa, bari mu mirimo, abo ukagenda ugakora amanyanga hanze, Imana niyakunyereka nzogutangariza kuri podium, nzogutangariza kuri podium. Ugira amahirwe Imana ikunyereka, kabona ngo nakango yakumbwiye ngo nakanamubonye, ibyo je naco bimbwiye ngo je Imana ikakunyereka, kuko umuntu ashobora no kukubeshera. Ariko Imana ikakunyereka, nzokuvuga hano imbere y'ishengero, ndaguhamagara ndakurondore ku mugaragaro. Ndakubwire n'isaha nawe waruri n'ibyo warurimo hano ku mugaragaro.
icyo yakoze yafashe ikimoko ngo ahenagura amameza y'abavunjayi bari barinjiye mu rushengero. Muzi ko abavunjayi binjiye mu rushengero, abantu binjiye kudandariza mu rushengero, igicaniro cyahindutse akaguriro. Haleluya. Abapasiteri basigaye bacururiza mu rushengero, nabo mwumva bacuruza amazi, nabo mwumva bacuruza amavuta, nabo mwumva imeandiko wapi ngo yavuye. Abakristo natwe turi bicucu tukarenza. Ngo irivu ryavuye muri Israeli naho yari kuyingozi wabo. Israeli yagiyeyo ryari? Ngo iri nivu ryo ku butaka bwera, ugaca ugenda ugatanga amafaranga ngo uzivuge muri Israeli. Akagenda akagura icupa ry'amavuta ya Elayo hajya mu butiki, agaca kubwira ngo amavuta yavuye muri Israeli. Ngacho amafaranga mukayatanga habaye gute? Mu rushengero habaye isoko ryari, ariko si nibitanguye ubu kuva kera. Yesu ariko ngo yarinjiye afata ikimoko. Nabwije ukuri, Imana harageze aho iva mu gacerere. Haleluya. Mavuta ngo ivu ryavuye muri Israeli, yari kuye ikarusi wabo. Nagiye mu Cibitoke iwacu kaza ndaripakiye, ngo irivugeranda ngurishinga ako mugiye mugira ubwenge basha. Haleluya. Yesu yaravuze ngo mubiherewe ubuntu witangira ubuntu. Byanditse hehe ko amavuta bayagura amafaranga? Byanditse he? Ikinju umuntu akayigura 10,000 kwibutike igura 1500, ukayigura kinju gatoya ukakagura 10,000 30,000. Ariko mwabaye gute? Ninde yabarose? Baranyije abo bagabo. Akora ubundi nzopfa, bampaye lifting agenda n'ubundi nzopfa. Kandi Imana itashatse ko mfa nawo nyica, ugira ngeze nga Satani atampanga ibyo kunyica, ariko kubera umugambi w'Imana ndacariho. Haleluya. Sinje mu rushengero, sinje. Haleluya. Bakeneye kwigwiza kifaranga, ugwiza ureke muzumva ifaranga Salomo, ariko yaragiye shaka ugwiza ugure za V8 na za V8. Haleluya. Numvise umuntu umwe yigeze kunshingira intara ambwira urushengero rumwe, ubwo rushengero paseri wabo agenda muri V8 ariko asenga mu rushengero rw'amatete. Amatete kubakisha amatete, ariko paseri agaparika V8. Shanse no subirayo. Birababaje. Haleluya. Birababaje. Isi iragoye basha. Abo muzokumva bavuga Yesu bose, siko mukwiye kujana nabo ngo niko bakora bavuga Yesu ukuri. Hari abatunyengeteyemo baje kurondera inyungu zabo, hari abatunyengeteyemo baje kubaka amazina yabo. Imana ibaha amaso yo kubamenya mu izina rya Yesu. Batunyengeteyemo baje kudusoroma. Basenga mu rushengero rw'amahema mugabo baparitse V8 irimo 1,500,000.
batazojayo, ari abasenzi batazojayo. Birababaje. Muri ibyo yaririmbye ngo hariho bamwe bazinjira, ariko hari n'abandi batazogira gute, batazinjira. Uri mu mugabane batazinjira wewe, Imana igushe ku rutonde rw'abazokwinjira. Bwana asifiwe sana. Ube mu mugabane w'abazojayo. Ngo Abisirayeli batebeye ishitimu bifatikanye na Bayali Peyori, batebeye mu nzira. Kuko gutebera mu nzira batangura kwifatanya na za Bayali Peyori. Batangura ngo umugabo umwe ngo abona azanye umunyamowabukazi amwatatana imbere y'iteraniro, imbere y'ikoraniro, ngo amwinjiza mu ihema asambanya kumuranga izuba riva. Ngo ariko Finehashi, aleluya, warahaguruka azana icumu. Sema amina. Azana icumu ngo wamika uburake bw'Imana, ngo arabatobekeranya ngo wamika uburake bw'Imana. Imana iri mu ijuru iranezerwa, aravuga ngo Finehashi awamise uburake bwanje. Igihe kirageze ngo uhinduke Finehashi wo guwamika uburake. Finehashi wahagarika icago. Ba Finehashi barakenewe. Semeni haleluya. Ndagomba kubasenga muri no minsi ngo mugire umwuka wa Finehashi, mugire umwuka wo guwamika uburake bw'Imana, wamika uburake bw'Imana. Imana iranezerwa. Amina, haleluya. Ba Finehashi muri hano mwakira izo mbaraga nk'izo Finehashi yakoresheje. Abandi bose bari bacecetse, mugihe abandi bose bacecetse wewe ntuceceke. Numva nubwo abantu 1000 bavuga ikinyoma, ukuri kuvuge kuzokumvikana bitebuke. Bazoreka kukumva uno munsi, ariko ejo bazokumva. Cyo bazokumva. Haleluya. N'abakobwa mwe mugira umwuka wa Finehashi, n'abadamu mwe mugira umwuka wa Finehashi, n'abasore mwe mugira umwuka wa Finehashi wo guwamika uburake bw'Imana. Cyangwa gishakira hagarara. Imana irigarura. Bwana asifiwe. Imana irigarura. Ngomba kubasengera tuzokomeza ejo. Amina. Mwakira izo mbaraga zo gushobora guhindura ibintu ahantu muherereye, zo gushobora guhindura ibintu ahantu mubaye, zo gushobora guhindura ibintu ahantu mukorera, zo gushobora guhindura imitima byanse guhinduka. Babandi byanse ko bakizwa bakurebe utanavuze byinshi, bavuga ngo ndakeneye gukurikira Imana y'uyu muntu. Sema amina. Ndakeneye gukurikira Imana y'uyu muntu. Imana senga ni Imana ifatika, Imana akorera ni Imana nyama. Ndakeneye kuyikurikira, ndakeneye kugendana nayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bicago kirabogozwa. Urupfu rwari mu Bisirayeli rurahagarara. Hari ibintu ukwiriye guhwamika mu muryango wawe, hari ibintu ukwiriye guhwamika ku musozi w'iwanyu, hari ibintu ukwiriye guhwamika muri karitsiye iwanyu, hari ibintu ukwiriye guhwamika mu ishengero usengeramo, hari ibintu ukwiriye gucecekesha. Nuvuga ukuri abantu ntibazogutahura uno munsi. Wewe gusa vuga ukuri, niwakenera gutahurwa n'abantu nta muntu azogutahura, ariko Imana niyo yagutahura, izogutahuza batagutahura. Kandi karababwira Yesu yarinze apfa, hari abantu bataramwumva bataramwemera, ariko yakomeje kuvuga ukuri. Ukuri guca mu ziko nikugira gute? Nigusha. Muvuga ukuri. Dukorere Imana hanyuma ndabasengere. Haleluya. Kadukorere Imana, fatisha ikanwa dusenge hanyuma ndabasengere. Tuzokomeza. Nimbona nze wa musozi zaririmba Hosiana, nimarakwa bukagwaruzi zoririmba Hosiana. Nimbona ndeze wa musozi zori
zoririmba Hoziyana. Imana ibaye kwambuka murenge imbibe mugira agakiza kuzuye, mugira amavuta nyamavuta, mugira agakiza gasobanutse. Haleluya! Muri kugira agakiza gateye amakenga.